Inkuru y'uyu musi tugaruka ahanini kuri twotahura mw'ikete Laudato Si rya Nyen'Ubweranda Papa Francisco. Iryo kete rigizwe n'ibigabane bikuru bitandatu. Mw'igabane ca mbere Nyen'Ubweranda Papa Francisco araca hirya n'ino uko ibintu vyifashe muri ya nzu rusangi. Aratuyagira ku maborogo y'isi aho ivyonona bituvako uri kubiva kwihindagurika ry'ibihe ry'ikirere, impumu duhema ziguma zoronekara bivuye ku vyuka biva ku vyuma dukoresha, ibihomoka biva ku misozi itembagara, iyindi kimburuka, ibinyabuzima bikaburabuzwa bivuye no kubura amashamba bibamwo. Ivyo vyose bikaba bizana ingaruka mbi ku mukene kuko ariwe ubuzima bwiwe bworonekara. Mu kigabane ca kabiri naho Nyen'Ubweranda Papa Francisco aratuyagira ku nkuru nziza y'ivyaremwe. Aha aratuyagira ukwemera duhabwa n'ivyaremwe kuko twese turemera ko isi ari y'Imana be n'ibiyiriko vyose. Aha bica bitugarukana kubibungabunga kuko arivyo bidutunze, kanatsinda no mu ntango y'irema Imana yahereye kurema ibidukikije, ubwa nyuma ihereza ku muntu icimuha ububasha bwo kubibungabunga no kubiganza vyose. Mw'igabane ca gatatu Nyen'Ubweranda Papa Francisco aragaruka ku ruhara rw'umuntu mu gutituka kw'inzu rusangi. Aha tugaruka ahanini kw'iterambere ry'ubuhinga muco nokwita mu gifaransa la révolution industrielle. Mu bintu vyinshi bikorwa n'ivyuma n'amashini navyo bikaba biza gutitura ca kirere cacu, aho kandi no kwikunda k'umwana w'umuntu aho usanga umuntu ashaka kurundarunda amatungo atiyumviriye ku bandi, kugeza aho n'ivyo akora bititura ya nzu rusangi. Mw'igabane ca kane Nyen'Ubweranda Papa Francisco arerekana ko ibintu vyose ari urufatangane. Aha ashashimangira avuga ko kugira ngo umuntu ashike kw'iterambere rirama yo kwisunga ibidukikije, imibano, ubutunzi n'imico n'imigenzo. Mw'igabane ca gatanu aratwereka inzira twocamwo zodushikana mu kubungabunga ya nzu rusangi. Aha asaba ko hoza hatunganya ibiganiro ku bijanye n'amapolitike y'isi, amapolitike y'intara, ibiganiro mu ngingo zose zifata ubuzima bw'abantu. Aha twumva ko ikizana iterambere ari kiza giha agaciro ubuzima bw'ikiremwamuntu. Mw'igabane ca gatandatu arico ca nyuma Nyen'Ubweranda Papa Francisco aratuyagira ku vyokorwa uyu musi. Aha aradusaba guhinduka no guhindura ingendo, kunga ubumwe hagati y'abantu n'ibidukikije mu ntumbero yo kubungabunga ya nzu rusangi. Akaradusaba kandi kumva ko aho turi hose twahashira amahoro n'akanyamuneza.